turiko turitegura kwakira umuyaga nkuba. Umuhora uzozana umuyaga nkuba no w'ibirometero 197 twaraje kuwubaka. Nitwe mbere twatanze ibindi bihugu vyose. Ibituro vyo twokwita amaposte mu gifaransa, kimwe kizoba kiri mu Yinga, ikindi Igitega, navyo nyine ivyo bituro byareze kubaka kujana kwijana. Tugiye kuri gituro principal kiri mu Rwanda, kibanza gushikira ko umuyaga nkuvuye mu ngomero, naco nyene cyaraje kubakwa ibicijana kwijana. Hanyuma tukaca tuja rero ku ngomero, urugomero rwaraje kubakwa kuri inzu rero irimwo ivyuma bihingura umuyaga nkuba. Nivyo biriko birahera bigeze ku bice byinshi cyane, aho hariyo amagroupe twokwita amagroupe atatu ari muri iyo projet ya Rusumo Force, aho groupe ya mbere ubu yaraheze gukora, itanga umuyaga nkuba wababa hafi megawatt 28. Uyu yaraheze gukora. Twiteze yuko ugeragezwa ciyo groupe ya mbere bizotangura mu kwezi kwa12, kandi bazogerageza baruka mu Burundi, kuko nico gihugu cyonyene muri byo bihugu bitatu, Uburundi na Tanzania n'u Rwanda. Uburundi bwonyine bwo maze kuronka umuhora, nibwo ufise kandi n'ibituro ushobora gucamo. Rero igeragezwa rizobera mu Burundi, aho twiteze neza yuko mu kwezi kwa mbere umuyaga nkuba uva kuri uwo groupe ya mbere uzoburi kuraza mu Burundi, kandi tuzoba tuwisangije kuko nta kindi gihugu gifise umuhora utwara umuyaga nkuba, ibindi biracari nyuma. Umuhora dufise ushobora kwakira megawatt 200. Rero naho ivyo bihugu bibiri bitazoba biraheza, umuyaga nkuba uroca uburaza mu Burundi ukwiye. Kuri twe kazo barakarusho kanini cyane, tuzoba twitomboreye.